imitima ibiri ivuga ati yamushavurira ahubwo nturosubire kumuvugisha mbere nturosubire no kumugira n'inshuti yawe uzi umwigigwe kure kandi ugaca usanga uvuze atego kweri rijwi rimbwiye uko reka ndarikwirikize sinzosubira kumugira umugenzi koze ibikomeye yaciye inzira ahantu henshi hatandukanye nta hantu ushobora kurengana utumvise ijambo ry'Imana mu ndirimbo ku magazeti ku mativi ahantu hose ku maradiyo urumva ijambo ry'Imana. Ndabaramukije abariko baradukurikirana ku ijambo rya Kiza TV amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose ku mazina nkaba nitwa Shimirimana Estelle nkaba ndabazaniye ijambo ry'Imana rivuga ukungene abakristo tukwiye kwigenza hanyuma nkaba nshima Imana kuba nkiriho namwege mudukurikirana mukaba mukomeye Imana ihabwe icubahiro hama nkaba ngo masengeri ijambo ry'Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira dutahure ijambo ryayo rigire aho ridukuye naho ridushikanye. Ndagushima mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda waratuzigamye mu misi yose yarenganye udushikanye sana kanya n'uwo munota n'abariko barumviriza ijambo ryawe mwami iri jambo ryawe rigire aho ridukuye naho ridushikanye kandi tumanza kwiyeza kuko mwisi tutagorotse ivyo tuvuga ivyo dukora ivyo twiyumvira mwami ntabwo tugorotse imbere y'inyonga zawe turabanyavyaha uduhata duharurira amazina yacu yafute mu gitabo ca Satani wandika amazina yacu mu gitabo cawe c'ubugingo ndazi we kuri nyishu kandi kudahemuka ni mu izina ryawe ryera amen. Giye kubahasangiza ijambo ry'Imana ryo mu Banyefeso igice ca 4 ndahera ku murongo wa 25 ndaza kugeza ku murongo wa 32 ndasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ingeso zikwiranye n'umukristo maze mwiyambure ibinyoma umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we kuko turi ngingo za bagenzi bacu nimwaraka ntibibakoreshe icaha izuba ntirirenge mukiratse kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro uwiba ntakongere kwiba ariko upfume ucumukura ukoresheje ayiwawe maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiwe kuribwirwa kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Reka manze ngarukirize hakuri uwo murongo wa 29 ndaza guca mpera ku murongo wa 30 nshitsa ku 32 murumvise ukungene ijambo ry'Imana litubwiye yuko dukwiye kuvuga amagambo meza ntituvuga amagambo mabi. Amagambo mabi ni nko kubwira umuntu ijambo atahuri mukura kandi atahuri mushitsa kuvuga nk'ibintu vy'ububeshi umuntu kamutuka mu kanwa kawe kama hariyo ibitutsi uwo muntu muba muri kumwe ico gitutsi buri kuramubwira nta nico kimufasha kandi nta nico gihindura mu buzima bwiwe ariko wowe uzi ko wamenye Imana wirinde kuvuga amagambo mabi ubwira mwene wanyu canke umugenzi wawe kuko ivyo vyose nta na kimwe bimuhindura nta na kimwe bimufasha ahubwo nyamba nawe avuga igitutsi ukamubwira ati rero ijambo ry'Imana rivuga ati mu kanwa kacu ntihaveyo ikibi ijambo ribi tuvuge amagambo meza ashobora guhindura umuntu akamushitsa kugakiza amajambo ashobora kubwira n'abandi nabo bakazomenya Imana kandi nturakarire mugenzawe ngo nuko ngo yase kumfasha iki canke ngo nuko namugoranye ngo amahera ngo yase kuyampereza kuko ijambo ry'Imana murumvise ukungene ritubwiye ati ntukarakare ngo izuba rirenge ukiratse kuko Satani
warakaye canke washavuye ujya mwanya araza kumva imitima ibiri ivuga ati yamushavurira ahubwo nturosubire kumuvugisha mbere nturosubire no kumugira n'inshuti yawe uzumwigigwe kure kandi ugaca usanga uvuze atego kweri rijwi rimbwiye uko reka ndarikwirikize sinzosubira kumugira umugenzi nyamba nkwengu ukore atahora kugurana nk'amahera nguca uvuga ngo nta mahera nzosubira kumuha ntabwo ari nziza. Murumvise ijambo ry'Imana ico ritwigishije niwamara kurisoma nawe rirogira ico rigufashije mu buzima bwawe kandi rirogira nico riguhinduye kubera ko twege mu isi turabanyabyaha ntabwo tugororotse ivyo tuvuga ivyo twiyumvira ivyo tugenderamwo tukarakarira inshuti n'abagenzi byose zirumva Imana ntabwo ibikunda ahubwo tuvuga n'amagambo meza yo kuvuga ati rero mugenzi wanje duhindure ingendo tugenderamo amagambo tuvuga tuyahebe ahubwo dusengeranire twigisha abataramenya Imana kugira bayimenye ariko umuntu avuga amagambo mwena yo kuvuga ati twigishe inshuti n'abagenzi kugira nabo bamenye Imana nuko aba yaramaze kumenya Imana akamenya ati gutukana ntabwo ari vyiza gushavurira inshuti yanje ati nkuko ko namusavye ikintu akakinyima reka nje mushavura sinzosubire kumuvugisha ico cyose ntabwo ari ciza urumva no kuvugana amagambo meza n'abagenzi bacu tukababwira ibi amajambo yo kuvuga yuko yukwereka uwo muntu muri kumwe ati jewe naramenye Imana sinshobora kuvuga ibitutsi sinshobora kuvuga umuntu nabi ukamenya ukungene ugenda n'ukungene uvuga niho Imana nayinezerwa kuko ntuburi ko ravuga ibitutsi ko umuntu wese avuga ibitutsi kuko abafise idaimoni cyangwa satana ari mu bugingo bwiwe kuko Imana yaturemye yaduhaye intuzenya mpwemu yera wo kugira ngo atugabishe mu caha atugabishe mu byo tugenderamo kuko mumvise n'ijambo ry'Imana ko rivuze ati ngo umuntu wese yiba nareke kwiba ahubwo acumukure akoresheje amaboko yiwe kugira ngo niyakoresha ya maboko yiwe atarinze kuja kwiba Imana izomuhezagirira muri bijya bikorwa akora kugira ronke ukungene afasha nawe abakene rero muntu uja kwiba ivyo ugenda kwiba bunda ngo nta muntu akubona Imana irakubona kuko turi mu isi Imana nta na hamwe twoyinyegeza nta kintu na kimwe dukora Imana itazi tukiri muri iyi si no gukora rero ibihimbara Imana kugira ngo Imana natwe tuyinezereze Imana natwe tuyereke yuko twayimenye twahindukiye tukava mu vyisi tukayitumbera yonyene kuko n'umuntu agiye kwiba agenda avuga ati Imana uramfashe ko ngiye kwiba ntibamfate kugira ngo iki kintu nze kuciba kweri ndagitware batambonye hari undi mugabo yadushingiye igishinga ntaye kungene yagiye kwiba ahura na mwene inzu amunogobora mwijisho none nk'ubu wumva agiye kwiraba mu kiyavuga ati iyo nkamenya sinari kugenda kwiba kuko ico gihe agenda kwiba yavuga ati Imana uramfasha satani nawe agize ati reka asha ndakunogobore mwijisho none rero dukore ibihimbara Imana kwiba tubireke ububeshi kuvuga ibibi amagambo adahimbara Imana zose tuvyihoze tubireke ahubwo dusenge cyane ahubwo tuve mu byaha byose tugenderamo bidahimbara Imana tuyegere yonyene kuko ariyo niyo mutunzi wacu kandi niyo ifise ivyo tuyisaba byose kuko iyo usavye ikintu wizeye Imana mu vy'ukuri ataburyarya irakiguhereza ego naho wosaba uyu munsi ntikiguhe ariko iroshitse isezerano izokiguha kuko yabonye ko warize n'intuntu nakantu kavuga ati Imana jewe mfasha kino kintu ndagikeneye Imana irogufasha nawe ni wayibwira ati Imana mfasha mpebe kuvuga amagambo mabi Imana mfasha mpebe kwiba Imana mfasha mpebe kubesha Imana mfasha sinje gusambana Imana mfasha sindoga inshuti n'abagenzi ubaroga ubahora ubusa nta kibi na kimwe bagukoreye ariko ugasanga umuntu uramwishe atacu umuhora no uyumvira ico kibi cose ko satani atabari warakosha ngo nugikore kugira kuri wa munsi Yesu niyagaruka muzohuriye muri wa muriro ku munsi w'umuhero ntabwo bizoba binerezereye bizokubabaza nka kujya igisuma kigiye kwiba kigafatwa gitangura kuvuga ati iyo nkamenya nkaheba kuja kwiba naho kuri wa munsi w'umuhero uzotangura kuvuga ati iyo nkamenya nkihana ibi byaha sindabikore nanje ntari kwigira mu ijuru ariko kubera
wabikoze wibaza ngo Imana ntizogaruka ngo bizoherera ngaho, niyo mpamvu wipfujije ibintu bitagira akamaro. Reka mbandanye umurongo wa 30 ngeze ku murongo wa 32 havuga ati ngo kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umuranzi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane kuko Imana nayo yabahariye muri Kristo Yesu. Murumva yuko Imana yaduhaye mpwemu yera wayo kugira ngo adufashe dusenge cyane, kandi mpwemu yera yaduhaye ani watubuza gukora ikibi ariko tukumvira ryazwi rya Satani tugaza gukora ikibi. Urumva Imana rero yaraduhariye nkuko yadukunze, ikemera ikabambwa, ikemera igakubitwa imisumari mu biganza, mu maguru igacumitwa icumu mu rubavu, bakayambika Imana urugori rw'amahwa ku mutwe, yazira jewe nawe. No kubera ikutova mu vyaha urimwo ugatumbera Yesu wenyene kuko ari we yadupfiriye, tugakora ibihimbara Imana, tukamenya gusenga no gusoma ijambo ryayo kugira ngo natwe tuzomubone ukungene. No kubera tutohinduka tukihana tukava mu vyaha vyose tugenderamo Imana itubuza bidahimbara Imana, tukayegera yonyene kugira ngo tuzoyibone amaso mu maso. Ariko twega abana b'abantu tuguma mu vyaha. Ivyaha ntabwo ari nziza. Ivyaha cose ukora uri muri iyi si uragikora Imana ikandika, kuko imperuka n'imperuka izokwereka ivyo wakoze vyose, kandi uzomaramara, kandi wama wumva ijambo buri munsi. Ubu Imana yarakoze ibikomeye, yaciye inzira ahantu henshi hatandukanye. Nta hantu ushobora kurengana utumvise ijambo ry'Imana, mu ndirimbo, ku magazeti, ku TV, ahantu hose, ku maradiyo urumva ijambo ry'Imana. Ariko ukirengagiza kwihana, ukirengagiza kuva mu vyaha urimwo, ati sinobivamwo, reka ndabigumemwo. Ariko urabigumamwo, igihe imperuka n'imperuka uzobibazwa ivyo wakoze kuri iyi si. Rero duhindukirire Yesu wenyene kuko ari we Mana yacu, kandi ari we gakiza kacu n'inkomezi zacu. Tuve mu vyaha vyose tugenderamo, mu magambo mabi, mu vyiyumviro bibi, kuvuga abandi nabi, gusambana, kwiba, kuraguza, gutukana, ndetse ivyaha vyose uzi Imana idakunda. Twegere Imana yonyene, dusenge cyane, dusome ijambo ry'Imana, turibwire n'abandi batayizi kugira ngo bayimenye, niho turoyibona amaso ku maso. Rero yangira ndabaririmbira akaririmbo kavuga ati tumbera Yesu wenyene kuko ari wafise amahoro. Tumbera Yesu wenyene kuko ari watanga ubugingo. Tumbera Yesu wenyene kuko ari waharira ivyaha. Tumbera Yesu wenyene kuko ari wakiza ingwara zose. Tumbera Yesu wenyene kuko ari wafise amahoro. Tumbere Yesu wenyene kuko Yesu wenyene ni wafise amahoro. Yesu wenyene niwe ico tuzosaba cose azokiduha. Yesu wenyene ni wazodukura mu vyaha, mu vyo twagendeyemo, mu vyo twavuze. Ni wasenga wizeye ugafukamika amavi imbere y'Imana, ukayirira ukavuga ati Mana je nakoze ivyaha vyinshi, Mana naracumuye, Mana nakoze ibintu bitaguhimbara, ndasavye imbabazi. Imana izoguharira itaguharurira, yandika amazina yawe mu gitabo cawe c'ubugingo kugira igutwikisha amaraso yayo.
ndagiye gusenga abumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahezagire ibane namwe. Ndagiye gusenga kugira Imana itwigishe kwihana, Imana itwigishe gusoma ijambo ryayo, itwigishe kugira ngo dushitse benshi kugakiza, tuve mu ngeso turimwo dutumbere Yesu wenyene, kuko ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana riragushitsa aho nawe ubwawe utari wizeye. Ndasenga mu izina rya Yesu, ndagushima mwami kuko uri Imana idahemuka, ndagushima kuko uri Imana ikora ibikomeye ugakora ibitangaza bikiyerekana. Ijambo ryawe riratubwiye neza uko ngene dukwiye kuvuga amagambo mabi, tugaheba kuraka mwami umunsi wose ukarenga turatse. None mwami dukundisha ijambo ryawe nkuko ijambo rivuze yuko waduhaye mpwemuyira wawe agume mu mitima yama twibutsa gusenga, yama twibutsa gusoma ijambo ryawe, yama twibutsa gusengera abagwaye n'ababuze inkomezi, twame dusengera mwami n'abatarakumenya kugira bakumenye. Ni wowe Mana twizigenda kweretsa abari mu vyaha bitandukanye mwami, abari mu busambanya, abari mu burozi, abari mu kwicana, abari no kwipfuza, abari no gukora ivyaha vyose Mana utubuza, kugira mwami uri mwijuru bagaruke kuri wewe, kugira batumbere wewe wenyene kuko ari wewe nzira n'ukuri n'ubugingo atabushika kuri wewe utamujanye, kugira mwami natwe twakumenye twigisha ijambo ryawe abatakuzi kugira bakumenye, kugira bakugaruke ko, kugira baguhungire ko mwami, kugira mwami uri mwijuru, kugira wa munsi niyo wagaruka uzusange twiteguye zo tujane nawe kuri wa munsi tuzokubone. Ndakweretse n'abagwaye mu mpande zine z'isi, wowe urabazi ubibuka ubakize aho bari hose mwami, bashitse ko ca kiganza cawe gikiza, ca kiganza cawe c'amahoro, ca kiganza cawe cahumura ya mpumyi ikavuga ati ndabona abari wowe mwami bakorako kugira bakizwe nawe, abageze ku mfiro kugira bahembugwe nawe. Ndakweretse n'abashonje Mana ubahizo bajya n'ivyo banwa nabo barogushimira. Ndakweretse mwami n'abihebuye abari wowe ubaremesha kuko uri Imana ikora ibikomeye. Ndakweretse abafise ibibazo vyose mu mpande zine z'isi waremye kugira mwami ubaha amahoro mu bugingo bwabo, kandi natwe twakumenye utwongera imbaraga zo gusenga, utwongera imbaraga zo gusoma ijambo ryawe, utwongera imbaraga zo kwigisha ijambo ryawe mu mahanga batakuzi kugira bakumenye, kugira bakugaruke ko, kugira bagutumbere ko mwami uzobugize neza. Sinosaba vyinshi ngo nsara, ariko ndazikuri nyishu kandi uri Imana itabesha kandi uri Imana idahemuka. Ndabisavye nizeye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe.